bagabo ngoma ndaberekeze maproduct yanyorohera gutwarana igihe rero mba ndi ku rugendo kandi igihe bigusaba ngo utware ibintu bizima kandi kugira ukunda uruhu rwawe aho ugiye hose umubiri wawe aho ugiye hose ni vyiza kwitwaza amaproduct akugirira akamaro kandi nawe ukunda gukoresha kandi atanakugora gutwara. Aka kaboxi akamurakazi ndarigeze kukabereka mugabo ngoma ndabereke utuntu ndazanyemwo binyorohera rero igihemba ndi gutembera muri ibi bisagara nyene amavuta ntwara na nyene everywhere iyo ngiye mwihanganiriza inzara zanzo sindagenda kuzikora muri saro n'umusatsi ndakwisuce bingahe bibiri ngaha gusa kugira mfate umusatsi n'ahandi ezo bampezeze batevye barawogeze barawusokoza mugabo ndaza kugenda muri saro bangire neza nyene kugira bise neza dose neza sawa. Jewe rero ikintu cyambere na mbere ntangura ni deodorant aho ugiye hose kandi ibi byose ndabidandaza nyandikira message cyangwa ugende ngaho muri TikTok shop yanze ndayisize iyi video kuri Facebook cyangwa Instagram ndaza gusiraho link mukoresha iyo. Iyi deodorant ni important kuko nkaha mu Burundi ubiri cyuya every second ugumubiri cyuya ukeneye kandi uyikoresha ahantu henshi hatandukanye igihe ufise ahantu wasaduce iyi deodora urashobora gusigaho igihe ufise amaribori urashobora gukoresha kaka deodora ugasiga ahantu ufise amaribori kugira yorohe ase neza sawa. Rero iyi urumva ni byiza kwitwarana hama rero agaparufe tugomba kumota neza abagabo ntabwo tugomba kwirera nugugura ndaringeze kuri aka gaparufe byaciye bikateka ko navise iminota 2 reka rero mbandanye. Aka gaparufe ni important dukeneye kumota neza abagabo abantu baduceho ntibavuga ate bagabo uwo muntu ni yoga sindobabesha rero kandi je wikindi naco nkunda iyo wisiga nka makeup ufise ibihere aka kantu ni kari very important nako koza uruhu na makeup kugira umubiri mu maso wawe hase neza. Ayandi nayo namavuta yayo ukacukurikiza ko ni serum infinity serum kuri bajye abantu bagira nk'imikanyari nka twebwe turi kugenda gusaza bagaba aka kantu turagakeneye bagani tugomba imikanyari ngaha aha hose tugomba ko bisa neza. Aka kantu rero uragakeneye urashobora kugagura konyene muri shop yanze ngaha kuri TikTok canke iyi link nza gusira ko aho video ndayisira no munsi. Hama rero bagabo nukugira isuku korogate turazifise ntugende nukamukanwa ntabwo ari vyo. Korogate iramara ukwezi n'igice uri kuyikoresha kandi irorose gutwarana aho ugiye hose. Igihe ufise n'agakomere mu kanwa ufata ukagira ukatusiga ko ngaho hantu wakomerece. Iyi ivura ibikomere ukunuka mu kanwa kweza amenyo tugomba amanyo yera meza amota neza sawa. Rero akanako bagabo nakantu usiga rero ngaha munsi ugasyenyura igihe nyene uhezeze koga aya mantuze yose wisize. Iyi gel na iyi mask uyikoresha katatu mundwi igihe ugiye kuryama woze mwijoro wagize cleanser urafata ugasiga kwiyi mu gatondo uvyuka umenga na gafiritere bagusize ku maso. Tugomba gusa neza ndarabe babwiye hari gihe bakwimakazi kubera udasa neza rero nugufata ndaringeze kuri aka kamaske bakacakarakateka mugabo ndarimaze kugaheza kukavugako nta bintu byinshi mvuga. Hama rero aka kajere maske niko nyene usiramwo mwijoro ukaca wiyoga neza ukaca rero usobora gukora izindi business zawe ukaturyama mu gatondo usanga nyene bagabo usa neza ukaca uyoga mu gatondo ukaca wisigarera ibindi ndakwereke. Ahama rero akanako ni kubera kari easy go traveling ufata amavuta rero ndisiga igemba ntagiye kure ntamara y'imisi myinshi nkaca nkoresha aya ma lotion amota neza ni meza bagabo nawe urabyumva tugomba kwisiga gusa neza mu buzima turabikeneye bagabo ntitugende bagabo tuboneka crazy we don't want that.
ibindi navyo vyaheze mwabonye ko hazamwe ibintu byinshi kweri bitandukanye murabibona ngaha. Ibi bintu byose byari muri aka kabage, kandi aka kabage ugihe uguze aka kabage kose ugasangamo muri iyo package ya makeup, mugabo amakorogate na deodorant n'iyi infinity byo ubigura kwavyo nta kibazo, mugabo ugomba ndakugirire nkuzeye discount turabivugana nta kibazo. Jewe ntabwo ndi umwana mubi, shaka ko mwese musa neza mutera imbere, nimumbwire ibintu mushaka hama rero ndabarungikiraho muri aho uri hose turagurisha. Ntuvuga ati uri muri hehe ntabwo tubana hamwe, ntiwibaze ko ntasobora kubigufashamwe. Ibyo ndasobora kubigufashamwe. Ego sawa rero, ndizere ko mugira umunsi mwiza. Kandi rero ikindi naco ngomba kubabwira, mufyonze kuri iyo link yo kuri TikTok hama mukabona ntimushoboye kwinziramwo muce mufata muko. Ikindi rero ndovuga nuko aya maproduct uyasanga hose mu bihugu bitandukanye. Wewe uri mu gihugu gusa undungikire message igihugu urimwo hama ndakurungikire link yikorohera kwinzira muri shop muri ico gihugu nta kibazo. Canke muri TikTok shop winziyemwo ucokirika sign up nk'umu business cyangwa umu customer asanzwe, hama rero ucuhindura mu kirimi cyawe navyo birakunda. Ibiroroshe ibi bintu baravyoroheze gose, gusa neza bikuvako. Imana yaduhaye product ya quality dukeneye gukoresha kugira twiteze imbere, nimuyakoreshe rero. Sawa sawa. Hari ikindi ndagomba kuvuga ko mwebwe muri kundonera kubizanye na business, mubonye ntabishuye n'ukuri mwihangane, abantu bari kunyandikira ni benshi. Rero iyo ndosha kanya ndabishura, iyo ndosha kanya urumva ndabireka. Nuko ntabwo ndokwirirwa kuri telefone umunsi wose, ndafise ubuzima busanzwe kandi munyihanganire. Ego kandi ntimutangure gutukana mubonye ntabishuye, mwihangane, nta muntu yokwirirwa kuri telefone, ntibishoboka. Namwebwe muce mwisira mu gisingo cyanze, wowe ugomba gufaswa ntutukane rero. Utanguye gutukana ndakubloka no kuri ata mutima mubi mfise, ari kubera mbonye umengo ntibigenda. Sawa rero. Ego sawa rero, ndabipfuriza umunsi mwiza. Mwebwe mwayiravye kugeza ngaha guheza, murakoze, ndabakunda. Ntimwibagire gukunda, gukomentinga no kuyigaburira abandi no kuyisharinga. Murakoze. Rero mwibuke ko link ndayisira ko ngaha aho kubibuga cyose canke muze kuri TikTok shop. Abatazi TikTok shop cyarico nako kazu gato yikegeranye ku ruhande y'intuze yayo mavideo.